nk'abajene nk'ugwaruka ikintu ca mbere umuntu wese w'umujene ntago bamurabira ku myaka. Ubujene si imyaka gusa, ariko kumbure naho bikunda gufatwa nkaho ari imyaka, twese twafashe ko ari imyaka nk'uko twabisanzeho, ariko hari n'ushobora kugira imyaka 30 akiri umujene, 40 akiri umujene kuduga, kumbure kubera ko vyahawe na image, kandi nk'uko twavuze tubisangaho yuko umujene ari umuntu atararongora. Numvise hariho n'akandi kajeho bitwa abajene mariye. Ubwo mu Kirundi babita ngo iki? Sorry, apana abajene mariye. Hariho bitwa ngo aba fiyemere. Abahungu nabo baca babita ngo iki? Ngo jeune garce. Jeune garce. Nuko nyene? I don't think so. Ntabyo nzi, ariko ubwo umufiyemere n'umukobwa aba yaragize gute? Yaravyaye. Hanyuma umuhungu nawe yavyaye ariko atari married. Okay, yes, I like this. Yeah. Nawe nuba yaravyaye. Rero ivyo vyose ntago tuvyitayeho. We are not minding about all of those things. Ariko twebwe tugomba kuganira ku muntu wese yumva ko ari umujene. If you feel yuko uri umujene, it doesn't matter nimba uvyaye abana 3 canke 4 canke 2, warabavyariye iwabo, uri umujene, uri umujene. I mean warabavyariye muhira, uri umujene. Utaravyara uri umujene. Ukiri vierge, ukiri isugi canke utakiriyo, abakobwa nibo baba bari I mean virgin, niko bavuga isugi, ko mutanyishura isugi. Abahungu nabo, abantu benshi bita ku bakobwa gusa, ariko ntago bigira bita ku bahungu. N'abahungu iyo umaze kuryamana n'umukobwa ntago uba ukiri vierge, you are no longer that. Uba waramaze nyene kubigira. Hallelujah. Imana idufashe cyane. Ay. So rero upfa kumva gusa ukiri mujene. It doesn't matter nimba warabikoze cyangwa utarabikora, waravyaye utaravyara, wumva kuri umujene. Ni wewe muntu tugiye kuganira muri uyu mwanya. Ikintu ca mbere, ntimusamare mu nkurikirane please. Tugomba kuganira kuri topics 3. Topic ya mbere tuganira ko, turaganira kuri topic y'iterambere, progress, ubuzima bw'umujene. Iterambere ry'ubuzima bw'umujene. Tuvuze iterambere tuvuze ubuzima bw'ibifadika, amafaranga, ibintu byose bifitanye isano na finances. Uburyo buri muri kote y'ibijanye n'uburyo bw'ibifadika bw'amafaranga nibwo turiko turavuga ko tugomba kuvugako. Ikijanye n'iterambere ni kuvuga development of somebody, iterambere ry'umuntu, iterambere ry'ubuzima bw'umuntu. Yesu natufashe cyane gose. Umuntu aravuka, abavyeyi bakamurera, hanyuma bakamufasha basic needs, ubuzima bwo kwiga n'ibindi bashoboye gushobora, ariko nawe abigiramwo uruhare cyane mu kwemera gutera imbere canke se kudatera imbere. So tugomba kuganira ubuzima bw'iterambere. Iterambere ni iki? Development ni
va mu kibanza kimwe uja mu kindi, cyangwa se kwaguka mu kugwira. Ikintu kiriko kiraba developed ntago kiguma kimeze uko cari kiri. Haraboneka impinduka yuko ikintu cari kimeze nuko kimera ubugira kandi. Ubuzima bw'iterambere bufatiye kuki? Please fata telefone yawe uyishiremwo akadege uyugare cyangwa se ukuremo connection. Tugiye kuganira ibintu biri very important ku buzima bwacu, ku buzima bw'umujene. Hanyuma ntihagire umuntu agusamaza. Don't allow anyone to distract you. Ntiwemerere umuntu n'umwe agusamaza. Ntihagire n'uguma sohoka n'amajwi ya Satana kubwira kuja muri toilette bitari ngombwa ntujeyo. Sit. We chat. So we are going to talk about developments. Ikintu ca mbere ni umwanya wacu. It is our time. It is never too late. Kugira ngo ugere ku iterambere nk'umujene utegerezwa kumva yuko utaracererwa. It is never too late. Utegerezwa kumva ko imisi itarahera, utaracererwa cyane ku buryo ushobora kumva yuko wohagarika ama effort yose wategerezwa kugira mu buzima bwawe kugira ngo ushobore kugera ku iterambere. Utegerezwa kumva yuko it is never too late. Hanyuma ukumva ko ari igihe cyawe utegerezwa gukoreramwo kugira ngo ushobore kugera ku kintu runaka. Imana idufashe cyane rwose. Hallelujah, hallelujah. So jewe ngiye kubashikiriza ibi nk'uko nabibabwiye. I'm here as your mentor, cyangwa se uw'Imana yashizeho kugira ngo dushobore kubafasha mu nyigisho zitandukanye. Ikintu cyose tuvugira ngaha kuri kino gicaniro ntugifate for granted. Ivyo bishoboka wumvise bigufashije uze kugira aho vyandika. So ikintu ca mbere utegerezwa kumva yuko dufise amahigwe. We have a privilege. Dufise amahigwe yo kuba abajene. Ntihagire umuntu n'umwe novuga yuko atakira umujene ashobora gutuma wumva umenga nta mahigwe ufise cyangwa se ntukwiriye kuba umuntu akomeye cyangwa ikintu gikomeye kubera ko witwa umujene. Ikintu ca mbere kwanza utegerezwa gutahura no gutahura yuko it is a privilege to be youth. Na mahigwe kuba umujene, kandi kuba uri umujene na mahigwe yo kubaka generation yawe yahazoza. Twebwe turi ngaha dushobora gukoreshwa ibikomeye no gukora ibikomeye. Ninavuga gukoreshwa mu nyumve gukoreshwa n'Imana cyangwa se mu bundi buryo hamwe no gukora, kuko nagushobora gukora ibikomeye utarakoreshwa. Utegerezwa kubanza kuba used, hanyuma ukanakoresha nawe ibikomeye. Abariko barakora benshi babanje gukoresha, bamaze gukoreshwa. Ndaza kubisigura neza mu mwanya uri imbere. Ikindi naco utegerezwa kumva yuko this generation urimo uyu mwanya irikira gutegura mu myaka iri imbere uzobamwo. Ntihakagira umuntu n'umwe atuma wumva umenga ntukwiriye cyangwa se ntubereye aguca intege wumve yuko wowe uri umujene ntukwiriye gukora ibi bintu bikomeye. Uri umujene ntukwiye kubaka inzu. Uri umujene ntukwiye gukora business ikomeye. Uri umujene ntukwiye gutunga amafaranga menshi, ntukwiye gutunga amamiliyoni menshi. Uri umujene ntukwiye gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye. Uri umujene ntukwiye kugera aha n'aha. That is a mind limitation. Iyo ako n'akarimbi k'ivyiyumviro n'ubwenge bw'umwana w'umuntu. Ariko we here, twebwe ngaha, ndagomba umuntu wese ari ngaha yagura imipaka yiwe mu vyiyumviro no mu bwenge kugira ngo dutangure gukoreshwa no kugera ku yindi ntambwe no ku rundi rugezo. Dutegerezwa kubanza gusenyura no kubomora akarimbi k'ikintu bitwa limitation. Limitation ya mbere iva muri mindset, mu vyiyumviro vyacu no mu bwenge bwacu.
bwo kumva yuko uricari mutoya mu myaka yawe, in your 20s, mu myaka yawe 20, mu myaka yawe 30. Dusomye ijambo ry'Imana naho ntobanza kurisoma ubu, turashobora kurabaho Kristo Yesu ku myaka 12. Bibiliya irambwira ngo abavyeyi biwe baramurondeye baramubura. Bibiliya irambwira ngo yarabishuye bamaze kumubona, kubera iki watumye duhangayika tukakurondera tukakubura. Birimbwira yuko yabishuye ngo ni mwari muzi ko bikwiye komba mu nzu kwa data. Yesu Kristo yarabizi neza ko afise umwanya mutoya, nta mwanya wo kwirigana no gutakaza yari afise. Yavuga ngo I have short time, fise imyaka 33 yo kumara ngaha kwisi. Iyi myaka 33 mfise ntegerezwa kuyikoresha neza. Ku myaka 12 yari yatanguye kugenda kubyaza umusaruro igihe ciwe, atitaye ku myaka yiwe, atanitaye n'abaza kumwumva n'abaza kumubona, kandi akababwira ari confidence, adafise ubwoba, adafise na limitation iyo ari yo yose. Akababwira fearfully, atabwoba, fearless, atabwoba afise. Akababwira agakora igikorwa camuzanye in his few age. Mu myaka yiwe mikeya yari yatanguye gukora igikorwa gikomeye. Icambere utegezwa gutekinga privilege y'imyaka yawe ufise. Use your age. Umwaka ugiye ntugaruka. Narimze ngo umwaka ugiye ntugaruka. Ntukareke nk'umujene yuko umwaka ugenda atakintu na kimwe ubona gifadika ugusizeko. Ni kosa rikomeye cyane nk'umujene umwaka kugenda ataterambere na ritoya cyangwa se atadevelopema, atakintu na kimwe cyiyongereye ku buzima bwawe ugusigiye. It is a very big mistake. Kandi umviriza ndakubwira, kugira ngo ugere ku iterambere, gabanya excuses, gabanya ibisobanuro. Urabona ubukene ni bwinshi, urabona turi mu bihe bigoye, urabona nta kazi gahari, urabona inzara ni nyinshi, urabona ubukene bwarateye, urabona ibi byarateye. Gabanya ibisobanuro. Mu gihe uzoba uriko uratanga ibisobanuro, abandi bajene bazoba ariko barubaka ubuzima bwabo. Mu gihe uzoba uriko uratanga ibisobanuro, urabona nicari muto, nicafise igihe, abandi bakobwa, abandi bahungu bariko barubaka igicaniro cabo c'agakiza. Abandi bariko bararara amajoro kuri internet bakoresha za AI, artificial intelligence, kugira ngo bashobore kudevelopa ibintu bigezweho kuri internet, bashobore gukora urudandazwa rwo kuri internet. Nawe uri kurazana ibisobanuro byinshi, urabona nta kazi gahari. Abandi bariko bararara amajoro barondera how they can create, bashobora gukrea ubuzi, bashobora gukrea utuntu runaka. Gabanya ibisobanuro. Urabona ndi umwana wo mu gisagara, ndi umwana w'ibujumbura, inzara zanje ni ndende, ndi mutoto town, niko mtoto show, yani navara mapantaro, nambara ipantaro, sinoja kugora iki, sinoja gukora iki. Gabanya ibisobanuro. You have no excuse. Nta siguro nimwe ufise, nta excuse nimwe ufise yo kugira ngo ntihagire iterambere ushobora kugera ku buzima bwawe. Igihe cyose umwaka uzohera nta terambere ugezeko. Utagwaye, utari mu bitaro. 2, utagwaye ukomeye, ufise ubwenge bukora neza, utari umusazi ngo buri kwa rojanti, ufise ibiganza byawe bikomeye neza, amavi yawe n'amaguru bikora, umwaka ugahera nta kintu na kimwe ciyongereye kuri konte yawe, nta n'ikintu ciyongereye ku mubiri wawe, nta n'ikintu ciyongereye ku buzima bwawe. It is a mistake. Wewe nk'umujene niwabona umwaka uheze nta kintu ciyongereye ku buzima bwawe, uzugende wigaye wisuzugure, azoba ari kosa rikomeye cyane gose. Imana ifashe cyane gose. Hallelujah. Nta siguro nimwe ufise. You have no. Mu gihe utagwaye, utari mu bitaro, gabanya ibisobanuro. Urabona ngo nkeneye miliyoni 5, nkeneye miliyoni 2 kugira ngo ntangure business. Hazoza abantu benshi cyane
bagushingira intahe n'abandi uzobona benshi uzogenda wumva bakubwira ko batanguranye 50,000. Uyu munsi batanga ubuzi ku bantu 100, batanga ubuzi ku bantu 10, abandi batanguranye umutahe w'100,000. Uyu munsi batanga ubuzi ku bantu bataharurika. Gabanya ibisobanuro n'insiguro. Uzokwama umviriza ndakubarire, inzobe wogira udafise amafaranga, it is nothing. Wa muhungu we naho woconga ubwanwa bwawe neza, ugaconga ubwanwa, ugaconga umushatsi, nta mafaranga ufise, you have nothing. Nta jambo uzovuga ngo ryumvikane. Imana idufashe cyane gose. Uyu munsi ntago nzokubwira, nsinza kukubwira ngo favere y'Imana ngo izokuza ko ngigirira. I'm telling you the truth. Imitoma yose wovuga ku mukobwa uri kuramuresha udafise amafaranga, narababwiye ukuntu yumvikana, ndabasubiriremo. Ivuga imitoma y'umuhungu adafise amafaranga ku mukobwa, it is a disturbance, nukugorana. Avyumva yuko uri kuramugora, you are disturbing me. Ntihagire umuntu yishima uyu munsi amakote yose ndayagerako. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Utegerezwa kugira ikintu. Rero kwikorera ni vyiza, no gukorera abandi navyo ntaco bitwaye, ariko ndaza kuvuga umumaro uri muri ivyo bintu vyose. I will talk about the benefits of being self employee, kwikorera hamwe no kuba munsi y'abandi, ni kuvuga gukoreshwa n'abandi. Vyose ndavuga umumaro wavyo. Ibintu vyose bifise avantage. Imana ifashe cyane gose. Haleluya. Tugire kwanza cheers. Cheers. I have no drink, my God. No one has. You are doing it. Cheers yourself. Twanze tugire kwanza. Ubujene bwacu tubunywere mu izina rya Yesu. Tunywere. Nago nanje nari bwagire. Wait for me. Noneho rero tuduze ubujene tubunywere. Tubunywere Johnny. Tubunywere. Cheers, cheers, cheers. Tubunywere, 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 tubunywere. Ubujene tubunywere. Sawa, sawa, sawa. So, ikintu nagomba kuvuga rero, nta sobanuro nimwe ufise. Gabanya ibisobanuro. Gabanya iki? Gabanya kwisigura. Kwa mufise ibintu byo kwisigura. Umuntu mubaje kubera ko udakora afise insigura gusigurira. Kubera iki utari kuragira ukuntu afise insigura gusigurira. Kubera ko udafise amafaranga afise insigura gusigurira. Gabanya insiguro. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Gabanya iki? Insiguro biri mu bintu vyishe abajene. Kuri ko utari kurakora ngo urabona ndacarindiye umutahe, urabona ibintu vyinshi cyane gose. Utegerezwa kugira ikintu ukora. Abantu ntago bazokubaha kubera ko uri uwo uri we. Abantu bazokubahira icyo ufise. Icyo ufise nico kiguhereza capacity yo kumera ukuntu runaka. So, ushobora kuba ufise ibintu
mugabo abantu bakuraba cyangwa se bakwiyumvira ko bakwibaza ko bakagufata ukurenze nuko bariko barakwiyumvira. Ariko iyo ata kintu ufise naho abantu baragukengera nta no guha ijambo. Kandi ibi niko ndavuga si abakobwa gusa, no mu miryango iwacu. Iyo umubyeyi wawe, mama wawe cyangwa papa wawe hari ikintu abona ufise aguha agaciro. Iyo inshuti n'abagenzi babona hari ikintu ufise bagukundira ico. Naho wowe ufise isura ifyase, ifyataraye, ufise akantu, iyo sura ntibayiraba, baburaba iki? Akantu. Naho woba ufise uburebure bubangamira abantu, ubwo burebure ntawe bwitaho. Naho woba uri mugufi, ufise ubugufi bubangamira abantu, ubwo bugufi ntawe bwitaho. Naho woba ubyibushe, naho woba wonze, ufise akantu, ico kintu nta muntu acitaho. Hagarika kwisigura. Wa muhungu we, igituma baguma bakubenga nta kantu ufise. Look for woronka akantu n'amafaranga, woraba ukuntu utangura kuvuga ngo n'uyu canke n'uyu, Imana ibishatse yoba aruyu. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Ivyo ndiko ndababwira nivyo. Utegerezwa kugira ikintu ukora. Mu bintu utegerezwa kugira, nimba ushaka gateka nk'umujeni kandi ushaka kubaka kazoza kawe, utegerezwa kurondera ico ukora. You need to find something to do. Icambere tugomba kuvuga imimaro 10 benefits zo kugira ikintu ukora. Ariko icambere, kugira ngo ubuzima bwawe bushobore kubandanya nk'umujene, utegerezwa kugira ibi bintu bikurikira. Icambere, utegerezwa kugira amagara meza, good healthy. Wite ku magara yawe, take care of your health. Wite ku magara yawe. Ikintu cyose wobona kiza kije kubangamira amagara yawe, ube kure yacu. Kubera usibye n'iterambere ry'ubuzima no mu buryo bw'impemu, amagara, udafise amagara nta gikorwa c'Imana na kimwe ushobora gukora. Ucuja kuryama mu bitaro cyangwa ukirwa muhira. Wa mukobwa we, wa muhungu we, itwararike amagara yawe, take care of your health. Ni kuvuga kora ibishoboka byose witwararike ku magara yawe. Reka ndababwire, one of my habits, jewe iyo bishitse nkagira intege nke z'umubiri kumbure kubw'ubugwayi, iyo numvise maze iminsi nsumuruho, umva hari ikintu kitameze neza ku mubiri wanje, nta muntu n'umwe nza kubwira ngo ndagwaye, mfa kumva gusa ntameze neza. Basanga nagiye kwa muganga, abandi bose baza kundaba ndi kwa muganga. Everyone will come to see me maze kuja kwa muganga. I first play for myself. Mu gihe mbonye atari ikintu gikeneye amasengesho ngo nisengere, abandi bose baza kundaba no kumbaza uko meze ndi kwa muganga. I will tell them ndi kwa muganga, I'm at the hospital. Bose baza kunsanga ndi kwa muganga. Imana mfashe cyane gose. Yesu nadutabare cyane, kubera ko nzi amagara ni ikintu gikomeye ku by'iterambere ry'ubuzima bw'umuntu. Ntabwo ushobora kugera ku iterambere udafite amagara meza. Amagara meza uyashire imbere. Bwira mwiza ati amagara meza uyashire imbere. Ni kuvuga ikintu cyose cyoza kibangamira amagara yawe, reka kurindira ngo urabe iyo bija, ngo urabe uko bigenda, ngo birahera, ngo biragira iki. Itwararika amagara yawe. Jya ibyo kurya bifasha amagara yawe. No mu bihe ndimwo by'amasengesho, ntabwo nshobora kwijajara ngo nkore ubundi mu masengesho y'iminsi 100 cyangwa nshobora no kuyirenza. Ariko sinshobora kwijajara ngo ndiko ndasenga ngo Imana irambona, ngo Imana izondinda. Ndi mu masengesho y'iminsi 100, ngenda kwa muganga kwipimisha, nkagira ntuzeya, ntagwaye ingwara nimwe, ndi muzima nkomeye. Ngenda kwa muganga kugirisha examen general y'umubiri wose inshuro 2. Nimba mfise amasengesho ya 100 jours, ntegerezwa kugenda kwipimisha kwa muganga, nkapimisha amafyigo, nkapimisha amahaha, nkapimisha umubiri, donc amaraso, amaparti yose y'umubiri, kugira ngo menye
eta ya sante yanje. Hanyuma nimba isukari yabaye nkeya, mbaze muganga intuze ya impanuro zico noshobora gufata kugira ngo amagara yanje arushirize kugenda neza. Hanyuma nimba isukari yabaye nyinshi, mbaze muganga ico nshobora gukora kugira ngo amagara yanje arushirize kugenda neza. So I must take care of my health. Ntegerezwa kwita ku magara yanje. Ndemera nka depense amafaranga menshi, ariko mugende imwo c'amasengesho kubera ko nzi nta kazi ibintu byinshi, ngenda ukoresha examen general kwa muganga, ntagwaye ingwara nimwe. Ni kuvuga kuva hasi gushika hejuru. Nawe wumva wuzuye umuriro ukaca ugenda ugakubita iminsi 40-50, ntuzi amafyigo yawe uko ahagaze, ntuzi mu buzima bwawe uko ahagaze. Sindiko ndakubesha, ni watangura kugwara amafyigo cyangwa se ukagwara ingwara yose, Imana ishobora kugukiza, ariko bishobora kukubera intambamyi yo kutagera aho wategerezwa kugera mu buzima bwawe no mu muhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Bwira mwezi watutegerezwa kwita ku magara yawe. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah.